Hello nibaze mwese ko mwiriwe neza bivanye naho muherereye canke mwaraye neza bivanye naho muherereye. Yes ni E+ TV nkuko vyama channel yanyu mukunda twaje tubazanira n'ikiganiro canyu E+ News nkuko vyama. Reka ndagusabe kuba wa mbere imisi yose ku biganiro vy'iwacu. Uno munsi nkuko mu bidutuma twabazaniye umuririmbyi wanyu abizi abishoboye muri no entertainment abikoreye umwaka mwinshi. Ntimuje kure yacu hinge gato tuze inyuma gato ituze tumuwazanira kuri microphone Clovis Nale, inyuma ya kamera hari director Kari Amori. Turaje mu mwanya muto tubazanira umustari wanyu nkuko mwari mwabidutu. Nimuje kure yacu turaje tubazanira umustari wanyu. Yes nkuko twari twabibemereye twabazaniye wa mustari wanyu, twaje kumutemberera ahantu yarasanzwe ari ni ku kazi wiwe ahasanzwe akorera. Nkuko misi yose umushaka ntuzomusanga mwibarabara, ntuzomusanga mwisoko, mugabo uzomusanga hasanzwe akorera. Nico gituma no munsi twahisemo kumutemberera, ntavyarazi ko tumugendera, twaje tumusanga afise n'abakisi. Tubanze tumuramutse. Ndabaramukije. Mwiriwe neza King Plata? Ndashima Imana kabisa, ndamahoro. Yo sorry gatoyi kuko twaje tugusanga ku kazi aho usanzwe ukorera, ntitwari twaguteguje nawe ntavyo waruzi, utwihanganire. Oya nta kibazo. Ego Nk'ukuri umusitari, abasitari baragenderwa, abasitari bama bariko baragenderwa umwanya wari wose. Natwe nk'ubu journaliste bw'iwacu twama turiko turagendera abasitari kugira tubagendere batubwire ibikorwa vyabo, ivyo barimwo, ivyo bimirije n'ivyo bagiye gutegura imbere y'iwabo. Tukuramutse twongera tuguha n'ikaze mu kiganiro E+ News. ego ndashimye kuri mwangendeye kandi nuko mumuhaye karibu. Ndi hano kandi ndi tayari kwishura ibibazo kumbaza naho mwangiriye aga surprise, nta kibazo. Yes muvise Plata go yari surprise, mugabo ni twamusanze ari kumwe wenyine, yari wenyene. Twamusanze bari kumwe n'undi muntu, mugabo muntu we nawe twari tuzi. Twaje gutemberera Plata nkuko urugo rugenderwa rwama rufise abacitsi. N'ubu twamusanzeho nawe atwibwire. Ego ni Serine. Ego. Sherine tumusanze muri studio Ikigazi Record aho Plata asanzwe akorera. Sherine yaje kuhakora iki? Yoba amaze iki muri studio kwa King Plata? Ni Serine asanzwe ari muri lebo ya irongowe na King Plata Best Way. Turi si Serine wenyene, hariho n'abandi batashoboye gushika no munsi hano. Yes mwumvise King Plata afise lebo. Ico ni kimwe mu byo tutari tuzi canke we mu byo utaruzi, mugabo wewe yaramaze kwinjiza abastari benshi agiye gufasha. Imbere yiwe turabona ni heza kandi dukenera abastari babona ko baronse izina nabo bakarondera abana bakiri bato kugira babashitse naho aho bari bageze. King Plata tuanze tugubwira ati felicitation kuri lebo yawe umaze kugira n'abastari bawe umaze kwinjiza. Nukuri ndashima Imana kandi ndashimye kuba mumpaye felicitation. Ni ikintu kinini cyane gitumye numva nishimye kandi nifuza kubishiramo ingufu kugira mbandanye nkore kandi vyiza nkorane n'abandi. Kurya Sherine yavuze ati ari mubo dusanzwe dukorana muri lebo imwe ariyo Best Way irongowe na jewe nuko. Yes muri Best Way King Plata niwe manager, niwe amenya ibintu byose byo muri lebo yiwe. Mu bisanzwe Plata muri lebo ya Best Way niwe ayiyoboye, ariko manager n'abantu benshi cyane nkawe muri uno mwanya twagendewe na B News. Ni nkuko no bitaba manager kuko ibyo tugomba tugire nga nimwe muza kubidufashamwe kugira bigere kure byumve n'abantu benshi, kugira n'abandi biyongere kuza kuduterera ico twaba tubuze canke bumvise ico twaba dushaka umva biciye kuri mwebwe kandi n'abandi kwagenda batwumva batubona. Ndibaza yuko umanager si umwe, si jeje nyene, si uwundi nawe nyene ashaka kuba manager, nawe ashaka kuba manager, n'uyu ari imbere yacu ashaka kuba manager, n'uyu ko tubona ashaka kuba manager. Yes mwavyumvise ko wewe ufise ico ukeneye gufasha Plata, wewe ufise ico ushobora kumwunganira aho hawe ikaze kuko lebo ni ikintu cagutse kandi ni ikintu kinini. Plata tumenyereye amalebo menshi yo mu gihugu cy'u Burundi afise abastari batandukanye, wewe ufise abastari bangana gute muri lebo yawe? Je cyambere sindabu star kuko Plata ndumustar
rero kuba ndi umustar ntibisigura yuko ca nifata gistar ku buryo ca nkwega abastar. Je mfata umuntu uwo ari we wese afise impano mbona yuko hari ikintu yovamwo imbere mu gihe twokora akagira icyo ankuyeko nkagira icyo ndamukuyeko canke tukagira icyo twubatse twese hamwe. Nico ndaba ahanini. Yes, murabyumvise ko Plata araba ingabire zo muririmbyi abafise. Twaje kugira nawe adusigurira izo ngabire. Mugabo Plata abaririmbyi benshi bana bato mutora mukaza mukabashira mu marebo yiwanyu. Kenshi sinzi ko muba mwamaze kubaraba ko bafise izo ngabire canke ejo hirya yejo batazoza kubivamwo. We wisunze iki mu gucagura abaririmbyi ufise muri rebo yawe? Ndibaza icyo sinokivuga kuko umwe muri abo natoye ari ngaho ashobora kumubaza icyo kibazo hama akaca cishura kuko niwe umva kugira abe ngaho donc arazi icyo bamwakiriye igituma twamwakiriye ashobora kivuga hama tukabandanya. Yes, murabyumvise ati umwe yagerageje guhamagaza muri rebo yiwe arashobora gushikiriza icyo kibazo nawe akacishura reka tumuhindukirire. Wewe uri muri rebo ya Plata n'icayi ikintu wisunze mu kuza muri rebo ya Plata? Nkuko yabivuze kugira ngo atore abaja muri lebo yiwiwe yumviriza impano kwanza ufise, hama uri nk'umuntu uzi yuko ufise impano ufise naho ushaka kugera. Rero mu gihe ufise aho ushaka kugera ukacura umuntu agufata mu mugongo, si ikintu cyo gufata minenegwe, si ikintu cyo gufata minenegwe ahubwo uvuga ati donc ndonse occasion. Ego nta simbona yuko woca ubineglija no. Kuva utarinjira muri rebo ya King Plata hoba hari indirimbo wari umaze gukora utarinjira muri rebo yiwe? Bon, ego iriho imwe canke zibiri n'abandi bagenzi urabona ko biba bigoye, ariko kubera ubikunda ufise impano tukavuga ati reka dukore. Kubera iki wowe wahisemo kuza muri rebo ya King Plata? Tuzi ko mu Burundi hari amarebo menshi. Sije nabihisemwe nkuko yabwiye arumviriza kwanza impano canke iki, ahubwo narahiswemwo jewe kuba noza hano. N'ikintu kibi wowe umaze kubona muri rebo utari wifuza kubonamwo imbere yo kuvyiyumvira ko ico kintu kizogushigikira cyo bari kintu nyabaki nyimba atarakabanga wo mubikiye Plata? Oya, nta kabanga no mubikira, ariko vraiment kuva novuga ati nshitse ngaha nta kintu kibi, seulement que ivyiza gusa maze kuhabona. Yes, turavuga yuko ntushobora kumuvugira ari imbere ya microphone, ntushobora kumuvugira nabi, mugabo reka tugutera intege natwe. None ubona umaze kwinjira muri rebo ya Plata hari ibikorwa baba wimirije gutanga canke hari ibikorwa mwamwimirije gutanga muri rebo yanyu nka groupe yose? Ibikorwa birahari kandi vyinshi cyane, ivyo namaze gutanga, ivyo twimirije, ego nitwicaye. Yes, mwumvise kuri rebo ya Plata hari ibikorwa vyinshi yimirije kubaha cyane mu mwitege kuko mu misiza murumva si heza, rebo yiwe iripanze imeze neza. Plata tuguhindukirire muri rebo yawe ufise abarimvyi bangana gute? Dusanzwe dukorana to abaririmbyi 6, abakobwa 2, abahungu 4. Muri abo bahungu 4 je ndi umwe, donc abandi 3 ko je nsanzwe ndayoboye nkaba ndi umuririmbyi nkongera nkaba umuhinyanyuzi kuko dusanzwe dukorera muri studio Kigazi Art. Nuko. Yes, murumvise ari muri studio ya Kigazi Art ni hafashirizwa ingabire z'abana benshi b'abarundi bakeneye gufashwa mu muziki wiwe. Plata hari ibintu byinshi tumenyereye mu marebo, iyo umaze kuba ufise rebo hakagira ikintu kanaka uzurafasha ugwaruka ufise muri rebo yawe. Bitandukanye n'umuziki, hari ikindi kintu wowe ufasha ugwaruka rwawe ruri muri rebo yawe? Ego kandi kinini cyane kuko rebo yacu yitwa Best Way. Ndazi bimaze kuja no ku mugaragaro, hariyo n'amafishe yasohotse yanditse ko si vya bose tour. Ni muri cadre yo kugenda ndabereka aho naciye canke aho nkuma nca kugira nabo ejo nahiga ejo basubiye kuhaca bazomenye bati Plata yaducishije nga aha ndahazi ahameze uku, abafana bo ngaye bameze gutyo, uteguye ikintu ngaye kizogenda gutya. Donc yo si vya bose tour rero nayiteguye kugira nzo ikorane nabo bana turi kumwe. Bon, bambabare ko ndabisa abana ariko nuko bari mu maboko yanje, ariko mu ncamage dusanzwe dukorana twandi turafashanya. Yo icambere gushira habona ibikorwa byacu kuko kuja muri lebo cyangwa kugira lebo cyangwa kugira ikintu yoboye si vya bose. Kuba ufise abantu bafise impano bagakora ibintu vyiza kandi bibereye ijisho
bikaryohera n'amatwi si vya bose. Donc si vya bose tuwa si indirimbo ahubwo nukwereka ubudasa ibintu dukora yuko bitandukanye n'ivy'abandi kandi ibintu dukora byose ari special si vya bose. Donc kuba Cherie nashoboye kuja kuri stage akaririmba abantu bakaryoherwa, kuba John Black we twita No Name, kuba Sade Queen, MB Boy, Iris Star n'abandi. Donc si vya bose, rero si vya bose tuwa ni izina twahaye iyo projet kugira dushire ahabona akazi tumaze gukora kandi twongere twiyerekane apani Bujumbura gusa, ahubwo tuzotangurira Ingozi, tuva Ingozi tuji Karusi, tumanuka Bujumbura, tugenda za Rumonge, Makamba n'ahandi kugira batubone, batumenye kandi bamenye n'ivyo dukora n'ivyo turimwo, bamenye n'imigambi yacu ico dushaka gushikako. Yes, murumvise ko Lebo yiwe igiye kuzunguruka mu ntara nyinshi z'igihugu cy'u Burundi. Dufatiye nyene kuri iyo affiche, tumaze kubona affiche zimaze gusohoka, warapostinze Facebook, urapostinga Instagram, aho twabonye wandika ati si vya bose tuwa, sinzi izotangurira mu ntara ya Ngozi. Ego zotangurira Ingozi, tuva Ingozi cyo tugenda Ikarusi, tuva Ikarusi tuzi Bujumbura, cyo tugenda Nyanza Lake mu Rumonge cyo tubandanye Makamba. Hama izo nizo ntara zimaze kumenyekana officiellement. Donc izindi zomenyekana rugo duhejeje izo ntara zitanu: Bujumbura, Ngozi, Karusi, Rumonge, Makamba. Yes, amaze kutubwira ko afise project nini yo gukorera mu gihugu cy'u Burundi, hazozunguruka intara nyinshi, azoba zungurukanye n'abana areze muri Lebo yiwe b'abastari bagenziwe bazogenda bamuherekeja, kandi niwe mu star azoba hari nkuko twabonye azoba arandanga abastari Ngozi mu bindi ahandi hano hatandukanye. Plata, tugarutse ku ndirimbo yawe shasha uheruka gusohora Nakupenda King Plata, iyo ndirimbo wayifatiye kuki ugira isore? Iyo ndirimbo Nakupenda urazi abaririmbyi kenshi turakunda kwandika, kandi iyo twanditse ibintu tuba twiyumviriye gusa tubyandika tukabiririmba kubwo gufasha abandi, ko abari mu rukundo ni benshi si Plata gusa. Niko nshobora kuba naririmbye kugira ndirimbire umukunzi, ariko nshobora kuyiririmba kugira umukunzi aririmbire uwundi mukunzi. Kubera iki iyi ndirimbo Nakupenda utagerageje kuyitirira ijya tuwa yanyu muzonzuruka mu ntara zose mugabo ukagira si vya bose, aho wari kuyitirira indirimbo yawe? Mbona indirimbo yawe ariko ronka promotion, wabikuye kuki kugira ntuyitirire ijya ndirimbo yawe? Ndibazana si vya bose iri mu nzira, mugabo hari iyindi si vya bose iri kuri YouTube, wanditse si vya bose by King Plata urayitora. Yes, murumvise hari coming soon igiye kuza yitwa si vya bose, nubwo hari yindi imaze kurengana isanzwe iri kuri account yiwe ya YouTube. Yes, mu kurangiza reka tuze turangiriza neza nkuko twayikumwe na Plata nakaye kajambo wosezerera ko abakunzi ba E+. Yes, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ba televiziyo yacu E+, nababwira yuko bakubabandanye kudukunda, ko urukundo rwabo nirwo rutuma dukora vyiza kandi dukora ibibaryohera. Yes, murabyumvise ngo abakunzi muwandanye kudukurikira. Reka duhindukirire umukobwa mwiza, ni cyahe kintu wobwira abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba E+? Ico nobwira abakunzi b'umuziki ndundi nuko abamaze kugera kure bogira umutima nk'uwa King Plata wo gufasha abandi baririmbyi bato bataragera kure bakabafasha. Hama abakunzi ba E+ nuko bobandanya bagira subscribe bakabandanya kurikirana ibiganiro. Ego. Yes, twari kumwe na Mr Plata, twari kumwe n'umuririmbyi we asanzwe areze muri Lebo yiwe muri studio yitwa Ikigazi Record. Tubasezere tubifuriza ibihe byiza, muhandanye kuranirwaho mwari muri kuri mic, mwari kumwe na Clovis Ntare, kuri kamera inyuma ya director Kari Amori. Tubandanye duhurira kuri channel yacu ya mbere, bandanya kuba wa mbere, ntiwibagire kugira subscribe kuri kajya gakengeri, hari utuntu tuza kuza ko tubiri dufyonde ko ubandanye kuba umwe mu muryango wacu wagutse. Ciao ciao.